My name is Eric. I'm back to help people who have problems in English speaking. Ndongeye kubasuhuza mwese mudukurikirana hanyuma nkaba ngarutse kugira ngo dufashanye na cyane cyane ku bantu bafite ibibazo byo kuvuga mu Cyongereza. I have promised you that I will do all my best to help people who have subscribed to this channel to improve their English speaking. Okay, today's lesson we're gonna deal with affirmative and interrogative form. As you know, everywhere you will go, whether in the country where they speak English like a mother tongue, whether in the country where they use it like an official language, make sure you will have to ask the question if you are requiring for something or other thing, or rather you will have to accept or refuse when they ask you a question. Ati aho uzoja hose, aho uzotembera hose, yaba mu gihugu bavuga Icongereza nka kavukire cyangwa se aho bakikoresha nk'ururimi rw'urunyamahanga, ikintu cyambo ukeneye ni ukubaza ikibazo ku bintu zo ukeneye. Ikindi kintu cyaka ukeneye ni ukwemera cyangwa se ugahakana ku kibazo bazoba kubajije. This is today's lesson. Ico nico cigwa cy'uno munsi nabateguriye. How you can ask a question in English, how you can refuse or accept a question in English. I don't know if everyone is getting me well. Sinzi ko wari wese ari kuntahura. Uno munsi ndaza kubigisha ingene ushobora kubaza ikibazo mu Cyongereza. Uno munsi ndakwigisha kandi ingene ushobora guhakana ikibazo mu Cyongereza. Okay, first of all, you need the subject. We have 6 subjects in English. Dufise ico twokwita nka rukozi cyangwa se amasije atandatu mu Cyongereza. Hariyo bita I uyikoresha mu gihe ugomba kuvuga ku kintu kanaka kikuraba. Ugomba kuvuga ikintu wewe nyene mwene gukora. Hanyuma you, hariho you uyikoresha mu gihe ugomba kuvuga ikintu kiraba wewe you. Hanyuma turavuga he isubirira umuhungu mu gihe adahari, turiko turabara inkuru ya naka yagiye. He ari umukobwa ni she, ari ikintu ni it. Gishobora kuba ikintu c'ikinyabuzima nk'impene, ingurube, imbata cyangwa se ikabinzu. Urashobora kuba ati ijya nzu ni nziza. It is good. It is good. Ijya nzu ni nziza. Yeah. She is beautiful. Ujya mukobwa ni mwiza. He is beautiful. Handsome. Yeah, kwa bahungu dukoresha handsome. He is handsome. Ujya muhungu ni mwiza, ni boga. One. So I am, you are, he is, we are, we ikiza gusubira twebwe umva twavuye muri dende tuse I tukagira you tukagira na he cyangwa she cyangwa it. Hama muri bwishi umva ubwa mbere ari jewe tubaye twebwe ikiba we twebwe, you mwebwe, they bo. They rero cikombina bya bintu byose, yaba abahungu yaba abakobwa yaba ibintu ni they. So tumaze kumenya ama subject in English. Chakabiri, I have already told you that if you want to improve your English speaking, you first download translator application in your phone. You have to visit your Play Store or App Store depending on the kind of phone that you are using now. Download translator application. Icamwe nyimbo ushaka kwamerera mu Cyongereza, banza utereshaje application yitwa Translate. After translating, icambere cyose uzokenera ufise Translate application. Translate app uyifise ikintu cyacho tuzokenera mu Cyongereza izokiguha. What am I going to help you having your Translate app? Jewe none ngiye kugufasha iki kandi wumva uzofise Translate. Translate will provide you any kind of expression that you will need while expressing yourself. Translate yo izogufasha kuguha expression imwe uzobukeneye mu gihe uri kuravuga Icongereza. Sawa? Mu gihe uri kuri exprima imbere y'umuntu izogufasha kuguha ico bita expression musamiyati. Hanyuma, what am I going to help you? I'm here to teach you grammar, the different tenses, how you conjugate, how you can ask a question, how you can refuse it. Translate application ntizokubakira iryungane ngo ivuge ngo jewe ndashaka kurya ibirayi. Sawa? Ariko translate iguha ibirayi, iguhe jewe, iguhe gushaka in infinitive form. Jewe cyonza kugufasha ico ngoma ngo tuzoza turafashanya mu kuyiga ni ingene ushobora kugira inyubako ukubaka ikintu. Sawa? Ndibaza ngaho murantahura. Nyimbo ugiye muri application yawe ya Translate ukandika ati kurya
yo uraselectinga Kirundi to English or English to Kirundi. Kujya wabonye ni to eat. Jewe ico nkora nshanza nkaca nkubwira subject I ni jewe ndajya muri kubu ndakubwira nti kujya ni I eat, you eat, we eat. Sawa, reka tubanze tunonosore neza kano kantu tugahurize kuri affirmative form. Tuni mu ryongana ryo kwemera. Nari nabasezeranije ko video nitaba ndende za kuba affirmative and interrogative form. Iryongane ryo kubaza ni ryongane ryo kwemera. Sawa, wowe ugiye nko mu isoko urabaza iki kintu nangahe, how much is, ukacuvuga nyimba ari nk'ikoti cyangwa iki utotunta how much utwo translate ashaka kutuguha mugako kubaza ati bayiguza ngahe, icuruma ni ya grammar nico kintu tuzoza dufashanya. Okay my people, nimba uri mushasha rero kemanza gusabe ukore subscribe, hanyuma nza ndagusigurire icongereza uburyo cubatse. Icongereza n'ururimi rworoshe cyane, n'ururimi rworoshe kwiga, ntukigiranye n'igifaransa, ntukigiranye n'igiswahili. Icongereza no gukwegerako abankurikirana mu kwezi kumwe gusa. Everyone who's following me, everyone who has subscribed to this channel, he will be able to express himself in English. Whether you meet a native speaker, you will be able to listen to him and understand everything that he will be talking to you and reply him, speak English fluent like a native. Okay? Tuzoza dufashanya polipoli hanyuma my people, recommend abigishe rero kuma infinitive verbs. Icongereza kirasa neza ijana kujana ni Kirundi. Uti gute? Icongereza tuvuze nk'ijambo kugenda, iryungane ryo ryose irivuga iryo ryose ryo mu Kirundi cyangwa se mu Kinyarwanda ritangwa n'ijambo kujya, gutamba, kuririmba, gukina. No mu Congereza nuko any kind, every verb in English, every infinitive verb in English, it begins with to. It shows you that it is an infinitive. Okay? Hanyuma mu Kirundi ni ne, ne, ndajya, rajya, rajya. Abantu bize ibintu byo gucagagura mu cyamitaho neza ni ne, tu, mu, ba. I, you, he, we, you, they. So, okay my people, I'm sorry, someone was calling me. The reason why the video has been paused. So munyanganira hari umuntu arampamagaye, niyo mpamvu nanyifashe agapose gato. So my people, nari kuvuga kuri infinitive. Ukibonija iryungane mu Kirundi ngo kujya, in English is to eat. Sawa, menya ngo mu Kirundi ugomba gwati ndajya, uza gufata ya subject ne, jewe, wewe, urajya, ukachukura ko yaku ucuyi suprema. Sawa, no mu Congereza rero niko kuko. Sawa, if in infinitive we have to eat. When you want to tell someone that you are eating right now, you eat right now, you say I, uzana ya I igasubirira to. Donc nta kigoye, ugomba kuvuga ikintu, ugomba kwemera iryungane muri kubu no gufata cyaki infinitive ugakura ku jambo to ikaca subirirwa na subject ya nyene gukora ico kintu. I eat, you eat, he eats. Tugeze kuri he turashaka kantu kaka s muri present, turi mu mwanya wa kubu. I eat, ndariye, c'est-à-dire ubu nyene ndariye. You eat, we eat, they eat. Nakarorero tuvuze to want ni gushaka. I want, jewe ndashaka. You want, wewe urashaka. He wants, uri yarashaka. You want, murashaka mwebwe. They want, barashaka bariya. Ushaka iki? Nivyo nzochanza turaba mu ryongana rya kabiri. Yes, sawa. Tuvuge nka to whisper. To whisper ni kuongolera, usoma to whisper. I whisper, ndongolera. You whisper, urongolera. Sawa, nshaka, igitona babiyete Icongereza kirasa n'Ikirundi. Nshaka kuongolera. Umva, nshaka niyo iri ihadikirije. Kuongolera urumva yuko ari infinitive. Ucuha nshaka ni I want, kuongolera ni to whisper. I want to whisper. Nshaka kugenda. I want to go. Shaka kugenda. Yes my people, ndibaza abantu murantahura. To listen ni kumviriza. To listen. I listen, you listen. Sawa, urumviriza. Sawa, ngomba kugutegeka, simvuga ati umviriza. Listen, uchukurako ya you.
listen, come. To come ni kuza, come ingo. I come, ndaje. Si sawa? I think everyone abo twabanye muri no video reka tuyigeze nga sinzoshobora kubaha amungane cyangwa se amajambo yose bakoresha mu Cyongereza. Nabasezeraniye kuzobigisha inyubako. Grammatically, I'm here to teach you how you can use any kind of expression in different tenses, in different forms. Turabisezeranye. Jewe ndahari kubafasha gukoresha ajya ma expression mu myanya yose. Okay? Download, translate, application. Select English to Kirundi or English to Kinyarwanda or else Kinyarwanda to English. Every expression that you need while expressing yourself to someone, just visit your translate application. Search the word. Nkakarorero ushaka kuvuga ati murashaka muri komata inkuru n'umuntu ukacumubaza uti mbasha gutwenga, to laugh. Uwe ucuja muri application uca wandika ati gutwenga, yo nyine kigusiguriye ati ni to laugh. Jewe ico nzoba nkora, nzoba narakwigishije imyanya yose, ndakwigisha ati ndatwenze, ndiko ndatwenga, nza kuba ndiko ndatwenga, nzoba ndiko ndatwenga, naratwenze, natwenze, sintwenga. Urumva ukacumenya kubikoresha ku mivugire yose, mu myanya yose, mu mero zose, imero mpakanyi, kabaza iki. Umva jewe nico kintu nzoba ndiko ndabafasha iyi minsi ngiye kumara kuri no channel yacu. Kora subscribe rero ntuzoba muhombe. Thank you.